ni giki cabuze kugira ngo isoko nkuru ya Bujumbura bisubire kubakwa mu buryo buhambaye nk'ubwo yari irimo canke mbere busumvya ubwo buryo nyene. Abarundi bose bazindutse basanga umuriro ari uri kurasasika inganda mu gisagara ca Bujumbura. Uyu munsi rero twibuka imyaka 11 iheze isoko nkuru ya Bujumbura ihiye igatokombera n'ivyarimwo vyose. Nico gituma shirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom yateguye iki kiganiro hari igihe rero c'isaha imwe y'igitondo aho umuriro utagira izina wakubuye ibintu byose byari mu isoko nkuru eka mbere n'ivyari ku ruhande rw'isoko byose bigasha bigatokombera, maze abarundi eka n'abandi bo mu bihugu duhanye imbibe bahora bahasumira bagasigara bifumbereje. Murazi neza ko iyo soko yagaburira abarundi benshi cyane cyane ko iyo soko yari hagati na hagati mu gisagara c'umugwa mukuru wa politike w'ico gihe Bujumbura. Nk'uko rero ishirahamwe ry'amasendika Kosibu ribivuga, abadandaza 5,000 harimwo 3,500 bakorera muri iyo soko baratakaje ibidandazwa vyabo, baratakaza n'akazi. Bamwe muri bo rero bahindutse abasazi, abandi barasubiye ku mitumba iyo baje bava imifuko igaragara. Ubu rero gushika n'uno munsi baracifumbereje. Kugira ngo rero leta igarukire abo badandaza, leta yarakoze umugambi wo kubaka isoko mugabo idakwiye. Iyo soko yubatswe hariya muri zone Ngagara muri komine Ntahangwa aho bita kuri Kotebu. Iyo soko rero gushika n'ubu nta bintu bihambaye tubona nk'ivyari mu isoko nkuru yahiye ya Bujumbura. Ikintu rero gitangaza ishirahamwe Oricom nukubona iyo soko idashobora gukuburwa, kandi muzi neza ko ivyari biyirimwo bishobora gutera umudugararo w'ingwara abantu begereye bakorera hajya. Murabona hajya ko hakorera abantu benshi mu micungararo, hariho abashoferi b'amabisi n'abaja kuyinjiramwo, hariho n'abandi hajya hepfo hajya bita kuri plaza. Murabona ko kaya kabarabara kama kuzuye abantu, aho hose bahemuka ibivumu yaguvuye hajya muri irya soko. Iyo soko nayo mukaba muzi ko yarimwe ibintu bitandukanye, harimwo ibintu byo bita les produits chimiques, ukuvuga ibintu bishobora gutera ingwara. Murazi ubu uye ko harangwa ngira ngo ibikoko ibibiki, ngira ngo nta kitari hajya, nta kitinyegeza hajya kubera hahindutse ishamba. Hariho rero amasosiyete yagiye aracana ko aho twofata sosiyete bita Sino Afrique hamwe n'ishirahamwe ry'amabanke yo mu Burundi. Abo bose byaravuzwe, leta y'u Burundi yaradushikirije ko ari bo bashobora kubaka iyo soko. Ariko rero mu matohoza ishirahamwe Oricom rifise nuko iryo shirahamwe iryo sosiyete Sino Afrique twasanze ryari iryo umurundi umutegetsi yahoze ari ambasaderi, yahoze aserukira igihugu cy'u Burundi mu Bushinwa, ayubakanye n'umupfasoni w'umushinwakazi. Uwo mupfasoni w'umushinwakazi rero niwe yaseruka, ariko twasanze amahera bavuga, amahera bazana ari amahera atarakwiye kugira ngo hubakwe isoko, hasubirwemo isoko nkuru ya kijambere hirya soko mu Burundi. Murumva rero yuko amahera bazana atarakwiye na gatoyi kugira ngo hasubirwemo irya soko kandi yubakwe ku buhinga bwa kijambere.
ishirahamwe rero rikome kandi riratangazwa iturirwa ry'irya soko ritasize inyigisho ku barundi cyane cyane kuri leta. Nta ngingo nimwe leta irafata kugira ngo ikingire ayandi masoko asanzwe ahari kandi yongere ikingire n'ibidandazwa. Nta ngingo nimwe leta yafashe kugira ngo ikingire abo bantu begereye hajya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura kugira ngo ibakingire indwara zoshobora kuva muri kijya gisaka kirahe yahoze isoko. Gushika ubu rero amasoko yasubiye kubakwa n'ayabandanya yubakwa, tubona ko atatwatuyira basiga twatuyira imodoka za kizimyamoto za zindi ziza kuzimya kuziza gutabara iyo hadutse ikiza cy'umuriro zozicamwo. Urumva rero yuko ivyo bitangaje cyane kandi muzi ayo abarundi babonye aho mu isoko nkuru ya Bujumbura. Leta kandi nta mugambi nta politiki ikomeye tubona yo guhimiriza abakomesa abadandaza bose bo mu Burundi kwinjira muri ajya amashirahamwe ajeje kurinda impanuka byo bita les sociétés d'assurance kugira ngo ntihagire akandi kaga gasubira gushikira abadandaza n'ibidandazwa byabo mu gihugu cy'u Burundi. Rorikome yama inyotejwe no kumenya ivyerekeye ikibazo cy'ubutungane cyane cyane mu gushira habona ibintu byatumye ijya soko nkuru ya Bujumbura n'ayandi masoko yahiye. Icatumye ivyo bintu biba ituma amasoko asha agatokombera atacamira. Rorikome kandi iratangazwa no kubona atabantu no kuvuga ata abagizi ba nabi barashobora gushigwa haba mu bimwe byerekeye amatohoza agirwa akogwa na parike na za parike eka haba kubashengeza directement devant les juridictions compétentes no kuvuga imbere y'amasentare abifitiye ububasha kugira ngo hamenyekane koko abantu baturiye, kuko biraboneka ko zijya soko ijya soko nkuru n'ayandi masoko bitituriye. Rero mu gihe cyose ubutungane butazoba burakora ico bujejwe kugira ngo butanga umuco kuvyerekeye iturirwa ry'irya soko nkuru n'ayandi masoko, abarundi bazokwama atacizere bafitiye ubutegetsi kandi nta n'icizere bazogirira ubutungane bw'Uburundi. Kubera ivyo rero vyose tudondaguye, ishirahamwe Oricom risaba leta y'u Burundi gukora ibi bikurikira: gutegekaniriza akazoza muri ajya amashirahamwe agwanya impanuka ibidandaza n'abadandaza, guhimiriza abadandaza kwinjira badakebaguzwa mu mashirahamwe bitoreye bonyene ajejwe kurinda ivy'impanuka. Gusavye leta kwamana ntaryo bafise zijya modoka za kizimyamoto hafi kandi zikwiye iminsi yose na hose kugira ngo ahadutse ikiza cy'umuriro batange na bene kudandaza na bene ibidandazwa kuhashika maze bazimye ibara ritarasubira kugwa harya ryaguye mu isoko nkuru ya Bujumbura. Dusabye leta gushiraho umugwi wigenga kugira ngo bige ivyotuma umuriro nk'uyo mu Burundi udasubira kuvugwa n'ahantu na hamwe. Dusabye leta gushiraho umugwi kandi atawegamiye wo kwiga ingaruka mbi z'uwo muriro wateye isoko nkuru
ya Bujumbura ugatikiza ivyari bihari byose, kandi uwo mugwi wo kwiga n'ibijanye ingene abadandaza bakorera muri irya soko nkuru, na cyane cyane mwumva ko hariho abahindutse bakaba abasazi bakagwara mu mutwe, abacifumbereje n'uno munsi. Uwo mugwi wo kwiga rero ibijanye no kubashumbusha ku byo batakarije muri iyo soko. Turasaba leta rero mwishirahamwe Oricome ko ryoteza imbere umwuga w'ubudandaji. Nyifato twabonye mu gihe cisha ry'irya soko no mu myaka yakurikiye kuri leta yari ihari ico gihe, tubona ko ari imyifato ahubwo ibuza ahubwo abadandaza kubandanya umwuga wabo no kubandanya mu mwuga w'ubudandaji. Dusabye dushimitse ko leta y'u Burundi yotangura vuba bwangu gukubura kirya kibanza cari mu isoko nkuru ya Bujumbura, kugira ngo bakingire abantu bose bahakorera, abahaca, imiduga ihakorera, babakingire ingwara z'ibyaduka zoshobora kubafata. Ishirahamwe Oricome dusabye yuko irya soko nkuru yosubirwamwo vuba bwangu atakirinze gusabwa, kugira ngo abarundi n'abandi bo mu bihugu duhanye imbibe bahatorera koyokwe mu gusumiraho ibyangombwa maze bahatorera koyokwe.